iterambere. Ivyo ni ibintu byiza cyane bakwiye gukomeza gose. Hanyuma abahanza nabo ibyiza byabaranga n'ivyaye bari bene amatongo yari iwabo, bari abaproprietaire b'amatongo. Ikindi bari abakozi bakora mu ntwaro. Ikindi kintu ciza cyabaranga bari abantu bajeje kurinda imico y'abarundi. Hanyuma undi muryango abajiji bari bande aba bari bajeje gutegura iminsi mikuru yose, ijeje ibirori by'iminsi mikuru y'imbuto. Iyo minsi mikuru y'imbuto ariyo ya minsi mikuru y'umuganuro, nibo bari bajeje gutegura ivyo birori by'iminsi mikuru y'imbuto, iminsi mikuru y'umuganuro. Rero ivyo ni byiza cyane imiryango y'abarundi ifise, bakwiye gukomeza bakabikomeza cyane. Ivyo bakwiye kureka navyo ni ivyahe. Ari imiryango usanga igira ishavu cyane, ukazabumva ngo jewe ngo umwana wa banaka ngo sha wombona, ivyo bakabireka. Canke imiryango ivuga ati ni imiryango niyo bana, ni imiryango nibosabana abageni, ivyo bakabireka kugira ngo tunywane tube umwe. Ivyadutandukanya mwavyumvise by'amoko birakuweho rero burundu. Kubera iki? Kubera imiryango igiye kuva mu itiro ikanguke, hanyuma ikore ikifashanya n'intwaro. Uko intwaro yakeneye yuko igihugu gitera imbere cyane, yarazanye vision nationale. Iyo vision nationale ivuga iti le Burundi pays émergent dans 2040, le Burundi pays développé 2060. Rero ko yaduhaye vision nationale ivuga ngo Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2040, hanyuma Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2060. Ni kuvuga pays émergent 2040, pays développé 2060. Ko baduha rero icyerekezo bakaduha orientation, nimuzere tubikurikize, mugabo duciye mu miryango, bukanovera ko imiryango ironderane, ishireho ibikorwa by'iterambere, hanyuma bigende neza. Hanyuma rero ndiko ndanarangiza akamaro k'ikibiri mu muryango. Mbega ikibiri ni iki? Ikibiri ni ugukorera hamwe. Imiryango rero ikorere hamwe, ironderane, ikorere hamwe ivyo bikorwa by'iterambere. Abi Bubanza baronderane n'ab'i Gitega, n'ab'i Ngozi, n'abo mu Cankuzo, mu Ruyigi, amaprovinsi yose agize igihugu cy'u Burundi baronderane, bashireho abakuru babatwara mu maprovinsi. Hanyuma rero bace bakora ikibiri. Icyo kibiri rero bazogikora gute? Nk'ubu barashobora kwiga bakaraba bakavuga bati tugendere abanyamuryango bari Bubanza, bagaca bavugana bakagenda ayi Bubanza, bagaca bashiraho abakuru, bakava batoya abakuru bazoba barongoye iyo miryango yabo y'Ibubanza. Bamaze gushiraho rero abo bakuru bakabashiraho hose mu maprovinsi, bakagendera amaprovinsi imiryango yabo, bagasiga bashizeho inzego, ni ukuvuga abakuru babo. Bazoca biga rero bahane isango ryo kugendera abanyamiryango bafise ibibazo. Mu kubagendera rero bazohana isango, bavuga ati umuryango wacu wose, nk'akarorero umuryango w'abavumu, igihugu cyose cy'u Burundi, bazoha message abarongozi b'amaprovinsi b'iyo miryango ati tugomba kugendera abanyamiryango bari Bubanza. Ni ukuvuga igihugu cyose muri uwo muryango bazohaguruka. Ni ukuvuga abagore bahaguruke, inkumi ihaguruke, imisore ihaguruke, abagabo bahaguruke, bace bagenda mu provinsi bateguye kugendera, bagiye gukora ibikorwa by'ikibiri by'iterambere. Bace bagenda, bageze muri provinsi rero barashobora kwiga bakaraba bakavuga ati hano turabona hari abanyamiryango batagira aho baba. Bace bakora ikibiri, bace babubakira amazu.
mu kububaka ayo mazu bizogenda gute? N'akarorero bashobora kububakira amazu, barashobora kumbure kubaha imitahe abatagira ubuzi, kumbure barashobora kubarira amashure abatagira minerval, kumbure barashobora kubaha amafaranga y'inkwano cyangwa bagategura byose ari abakeneye kubaka urugo, ibintu byose bigize ubukwe bakasiga babitanze bagakorera mu kibiri. Ni ukuvuga igihugu cyose kikagenda muri iyo province bateguye, bagakora kibiri, bagakorera hamwe. Nimba ari umutahe baha uwo muntu, nimba ari ubukwe bategurira uwo muntu bakava babiteguye, nimba ari business bakava ngaho bahaye umutahe uwo muntu, cyangwa nimba ari inzu bubaka bakava bayubakiye abo bantu, nimba ari amatongo babagurira bakava babaguriye, bagakorera mu kibiri. Mu kibiri biranyaruka kuko baba ari abantu benshi babikorera umuntu umwe, bagashyira uburyo hamwe, bagashyira ubwenge hamwe, inguvu hamwe. Nk'akarorero mu kubaka, bagomba kubakira umuntu inzu, barashobora kuyubaka ku munsi umwe yose ikuzura, kuko kizoba ari igihugu cyose kiriko cyubakira umuntu umwe. Ni umuryango w'igihugu cyose, nk'abavumu b'igihugu cyose bahuriye muri province imwe, bagaca bubakira inzu uwo muntu umwe wo mu muryango.